ndabaramukije mwese turi kumwe nawe Hakizimana nk'abandi Natali Nyamoya. Nashaka kwipfuriza umwaka mushasha abantu bose bamaze iminsi batwumviriza. Ndabakengukiye cyane abantu batwandikiye baturungikiye message, hari n'abariko baranatubaza ati mbe muzosubira ryari, bitwereka yuko mudufise ku mutima kandi n'ivyo tuganira bibafasha bikabahezagira. Imana ibahezagire cyane no kuri mwaka mushasha, naho umwaka tuvuye mutari woroshe, n'umwaka twategezwe kubona mw'Imana. Ndabipfurije kubona Imana muri mwaka mushasha wa 2021, Imana ibiyereke mu buryo canke ubundi. Nitwifuza gusa imigisha ifatika mu buryo bw'umubiri, ariko cane cane umugisha wa mbere nuwo kumenya Imana no kurongorwa n'Imana. Amen. Imana ishimwe. Nanje ndabifurije umwaka mwiza. Nukuri twari dukumburanye, hariyo benshi banyandikira bambwira yuko bari badukumbuye, hariyo nabibaza yuko ari za ngorane zoba zarasubiriye zo kutaronka audio, ariko mwibuke yuko twari twafashe akaruhuko, na cyane cyane turiko turategura kugira ngo ibi biganiro turiko tubwirana na Natali bishobore gushikira abantu ku bwinshi hirya no hino. Nico gituma twakreye rero chaîne ya YouTube twise Baho podcast. Ni ijambo rimwe Baho podcast, donc murishize mu ijambo rimwe mucumushikira kuri page yacu. Rero ubu nico gituma ko muva tutazoza turatanga inomero ya telefone, kuko izi nyigisho uko tuzohora tuziheza niko tuzohora tuzishira kuri YouTube. Ico twabasaba nuko mushobora kwiyarujistra bita mu Congereza subscribe, hama kugira iciza cyo kubikora nuko iminsi yose iyo dushize ko inyigisho nshasha uzoca uronka notification, bazoca babikwereka, hama ushobore kuyikurikirana kandi binorohe no kuyisangiza abandi. Igituma twafashe iyo ngingo, ubwa mbere twagomba yuko vyoshikira abantu benshi batandukanye hirya no hino. Ubu abantu benshi barakoresha YouTube, ariko icya kabiri naco nuko hari abantu benshi bahora badusaba audio. Murabona yuko tuba twatanze amanimero yacu, ugasanga umuntu arakwandikiye akakubwira ati yo izi nyigisho narumvise hari abantu bazimbwiye, nimumbwire kuva mutangura. Urumva kuca uja mu kwezi kw'icenda k'umunani, hama ukacugira audio yose, surtout nizi ngorane WhatsApp zari zimaze mwigihe, aho urungikiye abantu 100 ugasanga bazironse ntibarenga 25. Nukuri yari ibintu bigoye. Nico gituma rero tuzohora turungika n'iyo lien ku bayigomba bazoyironke, ariko abo twahora turungikira kuri WhatsApp tuzobandanya tuzirungika kuri WhatsApp. Hama abo bashasha kumbure bagomba bobo murashobora kubarungikira iyo lien. Nitwabarungikira izi nyigisho mu nyuma turaza kubarungikira iyo lien kugira mushobore kuyijako, hama mwiyaboneshe kugira muzohore muronka ayo notification. Hama rero nkuko Natali yarabivuze, ndabifuriza umwaka mwiza, umwaka w'amagara meza, umwaka wo kwirurwa, umwaka wo kugendererwa n'Imana, umwaka wo kugururwa amaso yo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo musubire muyihweze isubire ibiyereke. Nico ndabasabira mu izina rya Yesu. Reka mpe Natali atubwire gatoyi ku kiganiro tugomba kubandanya muri iyi minsi. Imana ishimwe. Nkuko twari tumaze iminsi ko turigisha, ndayo twari tuzi ko tubihagarike kuvyerekeye ivy'amatemperament, ariko Olivier yampaye icumviro ciza cyane turiko turanabiganira. Dusanga kenshi iyo tuko turasenga nk'umukristo we wese, ingene tubona Imana tuyibona nk'inge tumeze. Bisigura umuflegmatique azosenga Imana yibaza ko Imana imeze nkawe, umusange azosenga Imana yibaza ko Imana imeze nkawe, umucolérique n'umumelancholique uko nyene. Rero dusanga hari gihe mu migenderanire yacu n'Imana, hari gihe tugira ingorane tukabona Imana nkuko twibaza kwiri. Rero nkayisenga nkuko ndabishaka, canke nkayisenga nkuko nobandi umugore, nkuko nobandi umumelancholique, canke nkuko nobandi umuganga. Ugasanga hariho deformation y'ubuzima ubayemo n'ivyo wabonye na experience wabayemo n'ibikomere d'ailleurs. Ugasanga umuntu asenga uko yabayeho. Rero turibaza tuti inge tugere ikiganiro kuvyerekeye amatemperament dufise n'imigenderanire yacu n'Imana. Ubwa mbere twagize amakombinaison hagati y'abantu
n'abandi mwarabyumvirize mwabikurikiye cyane ku byerekeye amatamperama ugasanga umumelankolike umuflegmatike barubakanye cyangwa abaswata bafise amatamperama amwe abandi zidasa twiranda konti ko burya natwebwe n'ingene two turasenga umuntu nsenga nk'umumelankolike Olivier nawe asenga nk'umusanga twira tuva dusanga hariho iby'Imana itwishura bijanye na tamperama zacu osi n'ivy'Imana igerageza kudukuramo bivanye n'intege nke zijanye n'amatamperama zacu rero ugasanga hari igihe ugendererwa n'Imana utazi ko wagenderewe n'Imana kumbira ikikuvura y'amakote yawe negatif ya kote zawe zibabaje zikuremereye kandi zona kwishe binatevye kuko mwibuke yuko icimana yaremye yakiremye ku bwayo temperament zose zibaho pour la gloire de Dieu uko biri kose amatamperament yose hari igihe umuntu yibaza ati namwe abakorerike mwarabasekeje oya dutu ahubwo turaza kumuherako tubereke yuko n'abantu uravye muri Bibiliya n'abantu bashitse kuri Beneda by'ukuri naho nipfuza kumera nka nakanira ndakonte ko bose arabakorerike rero ce sont des gens Imana yashizemo imigisha myinshi umuntu wese yaba umukorerike umuflegmatique umumelankolike n'umusanga bose barafise impano special zivuye ku Mana kandi nzima kandi nziza rero zitegezwa kwezwa n'ijambo ry'Imana hama kenshi ugasanga Imana yatugendeye muri za ntambara zacu ugasanga aba introverti ntibigire bashaka kuja imbere ariko Imana ishaka kubavura mukabashiba imbere ugasingira bahaye ama responsabilité gutuma muja imbere donc ugasanga Imana nuko ikwanka ariko nuko ishaka kuvura abasanga abambe aba extraverti kabavura ukundi rero n'umunsi twashaka gutangura rero kuri relation y'umukorerike hamwe n'Imana turaza kuraba kandi ndibaza ko tuzobandanya n'ibitahera turaba ingene umukorerike y'amakote yose positif Imana yashize muri zangabire majambake Imana yashize muri iyo ingene Imana ishobora kuzikoresha ariko byongeye ikanamuvura mu ntege nke ziwe tukaraba n'ingene kenshi umukorerike ariko araraba Imana ayiraba nk'umukorerike nyene Imana ikora Imana ibangutse ariko en même temps tukaraba ingene imunamuvura donc turaza kuragira cette relation entre Dieu et le colérique Imana ishimwe cyane kuri ivyo Nathalie yariko aravuga urumva rero kuri icyo kintu hari abantu batubajije ibibazo rero mu kutubaza ibibazo bidushikana aho twumva yuko ni ukuri izi nyigisho zararyoheye abantu batari bake ariko twiranze konte yuko hariyo kote umenga twagira duceko donc iyo kote rero niyizana muri tamperama yose mbega niye relation afitaniye n'Imana mbega mu bihwanye n'ivy'Imana imusaba gukora cyangwa imuhamagarira gukora mbega yo vyifatamo gute cyangwa bigenda gute mu buryo rusange aha rero mwibuke yuko Nathalie yakivuze ntagikunze cyane nuko tamperama ofise mwibuke twaranabivuze ko ni igikoresho Imana yaguhaye igomba gukoresha ku bwayo igomba gukoresha ku bw'icubahiro cyayo umve ntigomba kubikoresha ku bw'icubahiro cyawe ngo abantu baze bavuge ngo Olivier na Nathalie ngo ubu n'umwotsi ngo n'umuriro ngo n'ikibiriti ngo n'ibara oya saha Imana igomba kutujana bene data nukuri ivyo birakwiye gupfa muri twebwe Imana igomba kudushikana ahantu dutahura yuko turiho ku bw'icubahiro cyayo kandi icyo igomba gukora muri ayo matamperama igomba kudushikana aho karagiteri ya Kristo aho ishusho ya Kristo iba forume muri twebwe nagomba Nathalie adusomere mu Bigalatiya ikigabane cya 4 ku murongo wa 19 Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Aha mu murongo w'ikirundi nabo baravuga ngo bana banje bato abo nongera kuramukwa gushitsa aho ishusho ya Kristo izoremegwa muri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Turabona yuko Pawulo umugambi wiwe indoto yiwe suwe yiwe icyifuzo cyiwe isengesho yiwe ibyo yifuza cyane yari uko ababigalatiya bashika ku rugezo aho bagira karagiteri ya Kristo aho bari hariyo terme umugenzi ahora akoresha kera ndibuka mu myaka dans les années 90 nk'ikizwa niwe yahora avuga ngo ngujya ngo n'umukizwa ngo atonekara Kristo
ngo naho umujyi ikinuma ngo ni kirisita asohoka. n'urwo rugezo rero kirisita agomba kutujyanamwo, kuko mwibuke yuko ibyo byose yaduhaye Bibiliya itubwira ngo byose byaremwe nawe biremerwa kuba ibyiwe, tutahite kereye par et pour lui. nicyo gituma rero nagomba kukubwira wowe uriko uranyumviriza uyu munsi, peu importe temperament ufise, umve temperama yawe ufise. ndazi yuko hari abantu babaye ahantu muri izi nyigisho bavuze bati mwaratubohoye, twahora twifuza kumera nka naka, ni ukuri twaratahuye turikunda. donc Imana ishimwe cyane. nicyo gituma nagomba kukubwira kumbure wewe wowe ucumviriza izi nyigisho uri ahantu wifuza kuba nk'umukozi w'Imana kanaka, wifuza kuba nka mwene data kanaka, umve uzoba uhushije iby'Imana yakuremeye. novuga nimba woba nka naka woshaka ugaca witahira mu ijuru, kuko urumva misiyo yawe uraheje kuyihata. kuko nagomba kukubwira Imana yakuremye uri originale, ntugapfe uri fotokopi. Imana ishimwe cyane. nicyo gituma nagomba kukubwira ibi tugomba kuvuga ni ibintu bizogaragaza rero karagiteri ya kirisito. mbega karagiteri noyita sizigane noyita mu kirundi, ariko nicyo kintu Imana igomba gukorera muri twebwe. nk'uko rero Natali yari karavuga duhereye ku mukorerike. umukorerike murazi yuko ni umuntu dukunda cyane, kandi afite byinshi umuntu avuga ko umukorerike n'umusange ni abantu bafite ibintu byinshi umuntu yobavuga ko. kubera iki c'est tout à fait normal, ni abantu bari extraverti. urumva ni nka kwa kundi inzu uruhome rwo hanze biroroshe kuruvuga kurusha ibiri mu cyumba, kurusha ibiri indani byinyegeje. igiti cyaserutse biroroshe kukivuga kurusha imizi. nuko rero aba extraverti bameze, donc abasange n'abakorerike. rero ku mukorerike ikintu cya mbere kumurero uvuga ko mbere yuko mpano Natali ngo abandanye n'abantu bafise karagiteri iri fort, twarabibonye. ni babandi Bibiliya yita intagondwa, n'abantu bafise, ni ukuvuga bafise amakonviction ari fort. biragoye rero kubahindukiza. mushake mukorane muri abantu 10, ni ukuri mutaje mufise amarugumba, apana amarugumba asanzwe, ubushobozi bwa mpwemu yera biragoye yuko ubahindukiza. rero na conversion yabo cyangwa no gukizwa kwabo no guhinduka kwabo, ni ukuri Imana ikoresha les moyens forts, ikoresha amamoya akomeye cyane. nicyo gituma usanga turavye nk'akarorero nka Pawulo turabona conversion yiwe n'umukorerike. Pawulo kome yari umukorerike, turabona yuko mu makonviction yiwe yo kwica abakristo yayagiyemwo. urumva mbega novuga iki, ntaraba inyuma, nta n'ibintu by'amasantima. urumva donc yarafonsa. hama muri we objectif yari ukugaza abo bantu basaze. abo bantu basaze Imana yakoresheje les moyens forts kugira ngo imuhindukize. donc uzosanga abakorerike batandukanye baraca mu bihe bitandukanye kugira Imana ibagarukane cyangwa ibashikane ayibakonvenga. usanga kenshi amakonversion yabo ari spectaculaire mu buryo butangaje. n'abantu baca muri prison, n'abantu baca mu bitaro baremba rwose, n'abantu bahomba rwose. urumva n'abantu kumbure babata rwose, n'abantu bahura atuka n'ibintu bikomakomeye, kuko umenga nivyo vyica karagiteri yabo, bishira hasi kameremere yabo kugira ngo bace bugufi bashobore kumva ubuzima bw'Imana. Imana ishimwe. n'ubundi twavuga ni nka Mose, kuko nawe nyine mu bashakashatsi bararavye muri Bibiliya basanga Mose afite le caractère y'umukorerike. nicyo gituma ashaka kuremesha abantu bose bavuga ati kuba umukorerike biragoye. hariho ama exemple meza cyane, ariko ni byiza ko turaba n'ubuzima baciyemo, kuko bari abantu bafise ingabire zidasanzwe. kenshi usanga baca mu bintu bidasanzwe. urabona yuko Mose Imana yari yamuhaye umutwaro, donc une vision yo kubohora ihanga rya Isirayeli ngo rive mu Egiputa, aca bikoresha mu nguvu ziwe. donc n'abantu bazokoma bakoresha umenga bazakoragwana n'Imana, leur marche avec Dieu, imbere yuko bamenye Imana umenga bazakoragwana nayo. kenshi rero mu madefi
amwe n'abantu umenga apana ko batagira ukwizera bagitangwa bataramenya imana neza n'abantu umenga ntibagira ukwizera kuko byose barabimenyereye nibo babikora barametiriza n'abantu rero bagenderewe n'imana baratabagwa ariko c'est quelque chose de très pas difficile umwana w'umuntu mugabo niyo y'amadefi ubona ko ari imana yamwicaje ni umuntu utuma muhemuye uti imana ujya muntu sinshaka kujayo kuko ntaza kunyumva ni mwemuye ndagutumye rero mwemuye imana igakoresha ibintu amasirikonsitansi azoza kukwicaza twaravuze ko nk'abaflegmatike ni abantu bumviriza bari profond abamelankolike ni umuntu ushaka kumukonvanka ukoresheje amarigima kuko ni umuntu qui dans les pensées ariko umukorerike niwe bashaka kumetiriza ibintu umuntu ametiriza wenyine bivuye ibwina abanza kwicazwa n'imana yashize quelque part iyo ngabire muri we kubera iki abashaka imana ibishaka yuko ikintu cyose kidonkera inkomoko mu mana apana mu mwana w'umuntu izo don afise ni za grave ni nziza kuko imana izo zikoresha n'abantu imana ikoresha forcément muri eglise ni nayo yazimuhaye absolument kandi n'abantu d'ailleurs banakoreshwa cyane uravye n'ubuzima bwa Paul n'ubwa Mose Paul yanditse les 2/3 du Nouveau Testament murabe ko Mose nawe yanditse les 5 premiers livres de la Bible le Pentateuque iyo bita le Pentateuque donc kuva muri Genèse les 5 premiers livres niwe yazanditse n'abantu bafise ingabire exceptionnelle mais n'abantu aussi biga guca mu bihe bitoroshe kugira abahindurwe n'imana kubera izo ngabire imana yabahaye kenshi bazikoresha mu buryo naturel kuko urumva apetu naho bari mu buryo naturel imana yaziguhaye zirafructifia ziteza gutera imbere muri iyo sanse nyine ko ari abantu navuga bakunda kudomina bakunda kugira control ku bintu imana ibashikana ahantu ibereka limite y'amaprincipe n'amakonsepte yabo n'abantu burya bafise principe zabo kandi bazikwaya dur confere bavuga bati naha nuko bigenda rero nicyo gituma kenshi imana novuga dukoresheje imvugo y'abantu ikoresha remoyen fort kugira ngo imwereke limite za principe ziwe limite za strategie ziwe kuko n'umuntu ari muri action rero umuntu ari muri action kumwicaza bene data biragoye niyo yicaye iminota 2 loto yo kwicara aba yaronse iyindi strategie aba yabyaye iyindi principe rero nicyo gituma umenga hari igihe imana kujya yakubise hasi indogo yewe bambi ifarasi Pawulo yari ariko cyangwa Moyize akiroturuva yagiye mu bugaragwa niko bigenda no ku bantu b'abakorerike irashyira ahantu ikabakubita imbere y'uruhome rwa rundi rutuma badasubira kuronka izindi principe zimwe baduza amaboko ngo horeme ndadugije ibiganza ndananiwe ndakubiswe mana nukuri birase ubu rero mfata ukuboko njyana aho ugomba nyobora uko ugomba bikora uko bigomba ni ibintu bitoroshe nicyo gituma nagomba no kubwira n'abantu babana n'abakorerike cyangwa begeranye n'abakorerike nagomba kubabwira ngo ntukagerageze mu nkomezi zawe nibyo mubwire mu buryo bwumvikana muri rangaje yumva rangaje y'ubwenge y'amafagiti ibintu bifadika ibintu byumvikana ariko usenge imana yonyine niyo ishobora gukonvenka umuntu w'umukorerike imana ishimwe cyane reka tuzomubandanya ko muri audio izokurikira ariko imana yongere ibahezagire imana ibagirire neza nagomba mumpa akanya ndabasengere ku bw'uyu mwaka data mu izina rya Yesu nonge kukwereka abantu tugiye kubana mana muri iyi traverse novuga y'uyu mwaka wose ndakwereka mana abantu dutanguranye ndakwereka na benshi bazopartaja kumbure mana ndagushima ku ntahe zizovuka muri izi nyigisho ndagushima benshi bazoba convaincre ndagushima benshi bazobaharuhukira benshi bazohabohokera benshi bazohumvira amahoro mana ndasaba ngo abariko baratumviriza ukoreka imitima yabo ubugurura amaso y'umutima kugira ngo bakubone kugira ngo bwihweze kugira ngo bumve bakorako bumve bagendera mana reka uyu mwaka ubu mwaka
uridetermina mu buzima bwabo utandukanye n'iyindi babayemo, kuko bahuye nawe, kuko basubiye kukumenya. Bamere Mana nka wa mugore yahura na Yesu ku kidengeri, umwe yavuga ngo bambe ya village baje bamubwira ngo ubu ntitukimwizera kuko wamutubwiye, ariko natwe twamwiyumviye. Mana nawe baze bakwiyumvire, baze bihurire nawe, baze bakwibonere. Icubahiro kibi cyawe Data mu izina rya Yesu, amen, amen.